sheri wacu sheri ndafashe nabi sheri kuva ugenda ndabayeho nabi cyane ku buryo twabyo sheri njyewe ndakubitwa noneho bangize n'intebe yo kwicarako sheri mbayeho nabi mbayeho nabi ndahagaritse usigaye nicuza no kuba muri ino duce sheri ariko ndashima Imana kugarutse ugiye kungarukiraho sheri yakiriye ariko araririmba nyicayeko sheri yakiriye cyane yaje kunyicaza nyimugita habuze gato kugira ngo anyicire ngaho habuze gato yarafise imbugita hamwe na jewe njugumira aho nyine njyewe n'ubusinzi ko n'ubundi amahoro sheri n'ukuri kw'Imana ndababaye umutima wanje uraremerewe umutima wanje uraremerewe ntiwubona ingene mpangayitse sheri byiza cyane kugaruka kumva ko ndabinezerewe kubona ugarutse kumva uja kuza kungwanirira kuri ibi bikoko biraye bihaje kunyica sheri ingo tuja kumwihaniza anje ingo namushobora kumwiriye tumukureho ndazi ko ubu none muco ubikora sheri urambona ingene meze ko yaje kandi sheri yacariye azana aguma nzira nk'umuzimu sinzi neza ko ari we sinzi ko aza ari nk'umuzimu navyo nzi sheri ndazi ko ugarutse byose uzobitunganya ndazi ko ugarutse byose ugiye kwihera sheri byose ngiye kubishyira ku iherezo ngiye kubikora amahoro ahubwo n'amahoro kumenya ngo sinzi nje kugusezera ngiye kwica Benita nicyo bwiye ngo Benita apfe mu buzima bwacu papa imbirasi yuko uje kumwica womenje kwimvira ko je ngo ndari na musaza wiwe anje ukunda na musaza wa Benita cyane papa ibi bintu ntibigiye kuba urukundo gusa ahubwo bigiye kuba intambara ikomeye intambara kubera iki wagiye gukundana n'akantu utambwiye papa ese nibwaguha uruhusha jewe rukundo ni gute nari kubanza kukubarira papa Angeli
warihuse. Nindegeza kubwira ko urukundo rugisha inama. Urukundo papa ntagiye rugira. Urukundo ari ikintu umuntu yisanga mu bwo nyene. Ndakubatse. Ese niyumva ko wewe na Benita mudahuza azokwemera kubana nawe? Yarabizi. No kugira ngo nigire hafi mu rukundo. Impamvu niyo. Yarazi neza ko je na mushiko tutabanye neza. Mfise ubwoba. Ndikumva ubwoba mu mutima. Ese nimva ko twishe mushiki wiwe nawe ubiharura gute? Ariko papa gute tuzomwica none nzumubwira gute? Nitumwica ntazokuma mbaza mushiki we papa. Wasi uteye intambwe manza wiyumvire. Anje, warihuse kandi ntimuzobana kuko hagati yacu na Kani hari intambara idasanzwe, kandi nimba warayitanguje tugomba kuyigwana. Iyi ntambara yatangujwe n'urukundo kandi mfise ubwoba ko Kani yagukunze. Hari impamvu Kani yagukunze. Impamvu? Ufite impamvu cyose kuvuga iki papa? Niyo mpamvu yatuma Mr. Kana nkunda. Benita agomba gupfa kandi bikaba kamizwe n'ingoma. Atagira umuntu n'umwe azobikora kuko Kana akavyumva ashobora kwihorera. kandi uyibona uri umusazi wewe. Baba. Kagata mana kiri yangu. Ari yangu. Beni wasaze. Ati baba. Yo. Baba. Igisiga. Beni wasaze vyasiri.
Fungura. Kurigira ibintu by'ibisazi ngaho wisarisha manzi utekane ugume hano. Beni teka ndagushishura. Icara. Calma, vinga, calma. Beni. Beni. Calma, vinga, calma. Oh, Vini, si. Aha. Kandi gagwasaza. Peki. Ngira kandi utekane turi. Vira wigira umusazi. Ndakwategura amakofi, cusana neza. Heregi. Beni ntungire umusazi. Beni ntungire umusazi. Hey. Araje. Kagataman, kirianku. Beni, wasaza vyasiri cyane ivyo uri kuriki. Papa. Beni tayasaza. Sinzi ko biba ari vyo yigira cyangwa basaza ivya nyavyo. Benita. Umva. Uru ni urupfu ruri muri Benita. Urupfu? Ushatse kuvuga iki papa? Benita agomba gupfa. Oya papa oya ndagusavye ikintu kitagira cyo kugira ngo Benita notumwice. Papa oya. Ahubwo aho kugira ngo tumwice je ndabona twumurekura akaja gusarira hanze. Benita muyova ngaho akasohoka hanze. Abantu bose bo bimenya. Ariko nitwamwica bishobora kuhakamizwe n'ingoma. Benita agomba gupfa. Papa ndagusavye kagushira imbere gupfa. Ubona tumisha ubu deja umugabo we nta n'imisi iheze. No kandi papa yareka ndagusavye ahubwo reka dukore ku icyo cyumvira cyanje tumusore hanze gisaririyo. Ushaka ko Benita azopfa ryari? Papa hari umuntu adodoye ingeka tandaje ukirabe na mwe ngo nigikomeye mu mutwe.
Merci. Urameze neza? Ya, meze neza. Okay. Wow. Kuri ko utambwiye. Bon, nari numva ndagukumbuye cyane. Ukaje unsipa. None nakoze amakosa? No, ntabwo wagize amakosa sheri. Ariko gusa nubwo waje utambwiye. Birasanzwe ariko. Kandi nyene kumva umutima wanje ubinyankiye kuguma muhira wapi jenye ndavuga nze gukora. Sure. Yeah. It's okay. Karibu kandi. Thank you. Okay. Adieu. Merci. Ariko rero nubwo birakunanda gukumbuye. Sure. Yes. Shape urambesha. Twashobora. Nukuri kw'Imana urambesha. We ni wari unkumbuye kubera ko yaba unkumbuye nawe wari kuza kudaha. Ndabaje wenda gukumbuye ndaza kandi tani ibyo twavuganye nta naguteguca. Nuko byari byandenze. Ariko ntabwo ari cyane. Ndakubaza. Ubwo nari kuba nagukumbuye nkaza. Ntanakubwiye. Rero nenda gukumbuye cyane ubyumve. Wapurambesha. Okay, ndakubeshe gute? Kuko wari umwumbuye. Sure. Yes, urambesha. Wibagiye ko aricyo kimenyetso cy'iwacu. Bivuze ngo ndi mukuri rero. Kivugo cyacu. Ya. Ndakubwira hari ikintu utazi. Nturabona ko wewe iyo nkumbuye uhora uza nta nuko ndakubwiye cyangwa unekuje. Nanje uko nyene ndagukumbuye cyane ndaza nakubwiye ntaguteguje. Bivuze ngo ikivugo cyacu ni kuza udateguje umuntu. Oya. Iyo ukumbuye umuntu araza gukora. Atagisiki Atagutegura. Shit. Ndaryohewe sana urazi ndakubwire. Igihe nari ndi muhira nari nabuze amahoro mpaka nyine ndavuga ati nze kukuraba. Okay. Gusa ndakubaza. Chere. Ko numva ngaha hantu hari agacerere kenshi cyane. Kandi siko byahora. Uri wenyene cyane abandi bagiye. Ariko shit. Nawe bawasuye imbere. Buri muntu afite ubwenge n'ibyo Imana yamuremanye. Ariko ari uko umuntu yiyongeza. Ukiyongeza ubwenge. Be. Ibyo nasure kuvuga. Ndagusa. Oya, reka ndabivuge. Utse ko ndabivuga. Iyo nzo kuba ndi nga mushiki wahari yanarekati ingore. Iba nabwo yaguteruye yagutaye hanze. Abe. Shije byina kuramenye. Ndakubwira ikintu. Namba ari umuntu uyu umwe sister yubaha mu muryango wacu. Nitera. Ariko mbogare. Ngisho no. Ugutambika sitero. Kuri No gukubita. Wamubita gute? So kubona ingene gukubita. Nini nshaka kubibona. Asante sana shirini. Tawukonda. Nachitawukonda. Ready? Yeah.